GRETTA n'abahungu ba Madrid as. Social media sha. Ngo Basinye umva ngo finalement yikundira abahungu ba Madrid. Niko bizi. Nakim je singundi dread singundi apparence. Mugabo ntibisobanutse. Nta magu abahungu rati kwavuga ngo ndakunda umuntu ko afise ibisusu ndakunda umukobwa yonze ndakunda umukobwa y'inzobe n'abakobwa ni hari kuntu tumeze tuvuga ati turakunda iki ariko si komeze ndafise abantu mvuga ati mana ndashaka kugira amahera nk'ayujya muntu nkande uravyuba betare n'amahera asha jewe ndagirira inzigo success mbonye umuntu afise success mbonye umuntu mu buzima yareshije par exemple ndamwumvirizirwa pana yanzigo yo kushavura ya jalousie oya yanzigo yo kwekije ntashobora gukora kigi nanje kijya no gikora no shika haje no nkajya mahera no nkajya muduga no nkijyanzo niyo nzigo yanje je kwanda nk'ubukene urababaza ndagukene cyane gose urababaza cyane gose okay Dar mukijana mwese mukurikiranye Magic TV kuri micro Shanice Delicia nko mubibona. No musi rero ndi kumwe n'umumama mwiza basharavuga gute benshi baramuzi arakora intuzi afise ikiganiro akora mbe yarabaye haje wabaye umu finaliste muri Miss Burundi wabaye je nivyo twibuka oya je ndavyibuka wabaye umu finaliste canke deuxième oya nagiye muri Miss 2017 Burundi Miss Burundi 2017 yego na semi finale ni mama mwiza yitwa GRETTA muramuzi GRETTA ndabukiza abantu ba Magic TV merci murakoze ndashimira Delicia hama ndaramukije abakunzi ba Magic TV yego ni GRETTA kwizera kahise arakomeye cyane gose arakomeye zombiye ko mfise umukobwa mwiza boberana narabibonye tuzoza kuvugana vuba sashanda yabona be makenda yabone cyane GRETTA uraberewe cyane merci beaucoup okay ndashaka kumenya GRETTA uri umu influencer mbe muhaje umukobwa mwitwa gute agumana influencer nyine umu haje umuntu wese n'umu influenceuse reka n'umu influencer ka umu influenceuse okay umuntu wese wari wese nasiko cyari inyuma y'umuntu gusa muri level yawe ubu nta bantu bashobora kuvuga ati ngiramwe imishatsi kubera Delicia jane akantu kose genre akakubaza ibintu wabigiriye hehe ukamubwira donc twese turafise ikintu twa influence gusa bica bivana mu gihe urufise abantu benshi canke abantu bake muga umuntu wese arafise ahantu influence neza canke nabi oya we twizere ko ari neza kuri Instagram ndabishaka kuri ndibaza okay no kubivuga ndashaka kumenya GRETTA uri umuntu novuga ko turi mu brand ambassador uri umuki wa ntuze amitié royale oya bijya yari projet barimwo muri Burundi hama bakaca barondera abantu bahindura ama place donc gasanga tuno munsi dukorera aha dukoresha aba juste bagufotore uposte ibintu vya royale bica biherana niyo projet ntabwo ari ikintu kibandanya ntabwo ari contrat ibandanya ngo nubu turashaka kumena Brarudi oya byavye byo mwanya nyene vya royale rero ndashaka kumenya hari abantu benshi babibaza cyane amadini nkajya meme je ndimo shaka kumenya amadini nkajya meme yaronka gute ko nanje ndabishaka nkajya ngiye kuyakura bon jamais na mesi natwara aba followers bash oya kuko ajya kugira aba followers bash tukuvuga ko bukurikirwa hari abagura et aussi kugira ubone yuko vya vrai tu influence nimba ufise 5000 followers mwe basi ndajeme canke ama views ikintu wagize gifume kiba 2 quarts canke 3 quarts hama bakaca baraba yuko iyo uvuze ikintu gishika kure donc barondera umuntu bavuga ati sha uyu ni yaduposter iki kintu kiraza gushika kure canke arafise ukuntu amanaginga social media kuko bakoreye cyane kuri social media ko bagusaba guposta muri dio soirée nyene bagusaba guposta au moins 3 photos werekana royale bashatwe muturondera vraiment ni kumanipura nabavuga izi telefone ni kigugu donc ikoresha ushaka genre abantu nugukoresha cyane telefone uyifise je namavuga umuntu afise Android
iPhone ni zubu Android je nkavuga Android kuko abantu benshi baradifise n'abakozi bo mu ndu usanga bafise Android ni benshi baranadukurikira nimba ukura dukurikira ku YouTube nuko ufise Android canke iPhone. Donc ni wowe kuyimanipula ni wowe kumenya ingene ukoresha Facebook ni wowe kumenya ingene ukoresha Instagram plus uposte utuntu twinshi twaba utugugu twaba ibintu vyiza plus abantu baguma baza hamugasanga umuntu arakurondeye ibintu bisanzwe. Okay. Abantu benshi bakurikirana TikTok barabizi abantu baba influencer ofite wavuze ngo umuntu wese ashobora kuba influencer muga hari babase abandi usanga nyene bajye kujya wavuze ati hari umuntu avuga ikintu kigashika kure tumenyeye abantu benshi nko mu bindi bihugu menga hari uwo muri sinuka kwa muri Nigeria canke muri Kenya aba influencer benshi usanga babayeho ubuzima bwa fake benshi turazi barashobora bakora amadiri yo gutwara nk'amadroge hari uwo ugeze kugira droge imupaskiramo voilà kandi ari umu influencer arukikira TikTok cyane barabizi abantu nk'abo babwiriye kandi no mu Burundi ndabaze bariho benshi babaye ubuzima bwa fake cyane twese kuri social media nagenda babwira altwa benshi namavuga ikintu twerekana n'ikintu tuba dushaka ko abantu babona jewe ikintu ntashaka ko mubona mumenya ntaco nerekana. Donc ndafise vie personnelle ahantu ndafise vie privée ahantu ingene navyutse meze sinca hari abantu bayiposta hari abantu bayiposta ingene bavyutse tuzi routine yabo y'ubuzima bwose ariko benshi barahari hamari ama exception ariko benshi ibintu twerekana nivyo tuba dushaka ko mwege mubona n'ibintu mvugira ngaho kuri micro n'ibintu bashaka ko abantu bamenya. Donc benshi sikuvuga ngo turafakinga canke ngo barafakinga yego hari n'umuntu wigeze gusarisha umukameruneze yigeze kuba inzu yifotorezamwe atari gwiwe ibirato yambara atari gwiwe impuzu ibirato inzu vyose basanga vyari vya fake vyose abo urumva baba bafise aho bashaka kugera. Numvise ngo ujya mukobwa yashaka kuza arahura n'abantu b'abakuru donc si tu veux arriver à quelque chose hari ibintu tegerezwa gukora rero nimba yaronka inzu yifotorezamwe umuduga besha ngo ni gwiwe impuzu abesha ngo ni gwiwe yarafise ahantu ashaka kugera donc benshi barabayemwe muri ivyo mu buzima bwa fake ariko hakaba ariho n'abandi bavuga ati jerekana ibi mu gatondo nimba nariye umushusho nawe nerekana ko midingiye muri restaurant ndavyerekana hakaba ariho abandi bavuga ati jewe umushusho yabikijuru mu byose ndavyerekana muga umuntu wese yerekana ikintu abantu bashaka ko abona ikintu ntashaka ko mumenya nta nico nerekana et donc ce faking igara ba faking hakaba ariho n'abandi bavuga ati je dois pas montrer vyose. Tukira aho nyene kuri ivyo nyene vy'abainfluencer hari nk'umuntu ahantu yicaye avuga ati ndashaka kuba nka Greta umva arakubona hajya akavuga nshaka kuba Greta mugabo ntazi kuba Greta wubu uko ari uko ameze ivyo afise ntazi ngo vyagenze gutegura bishikeko mugahari avuga ati nshaka kuba nka naka ni cyumviro cyiza canke kibi kuvuga ati nshaka kuba nka naka muga ntuzi ibintu afise canke ivyo yaronse ukuntu yabironse. Okay. Kuvuga ngo ushaka komera nk'umuntu nibaza yuko biva ku kintu kimwe canke bibiri wamukunzeko nta muntu akunda the whole life nta muntu akunda ubuzima bw'umuntu bwose kubera ko uvuze ko ushaka komera nk'ujya muntu 100% ntuzi amasrago yiwe ntuzi ibibaza ahura navyo ntuzi kugira atwenge ko atwenze vya vrai ntumubona ahantu ariko aratambuka cyo bibaza ngo araryohewe no nuvume ngo umuvuga ati shaka kuba courageuse shaka kuba umuntu akora cyane nk'ujya je nanje ndafise abantu novi banyespire ndafise abantu mvuga ati mana ndashaka kugira amahera nk'ayujya muntu nkande uravyumva bitare n'amahera asha yo ndashaka kugira amahera nk'ayujya muntu pangu ngo ndayarondera uko ayarondera kuko nituzi yayakura donc convie umuntu 100% utamuzi vya vrai kuko ari ikintu abantu bakunda kuvuga ati sinzi ko urabona iyo ufite ingorane yego ukaca wumviriza uwundi muntu afite ingorane gusumba wewe uba wumva umengo wewe so rero ni bibi kumva yuko ushaka kumera nk'ujya muntu kuko ntumuzi indani ingene ameze muga kuvuga ati jewe shaka kugira studio nk'iya Magic TV c'est normal kuvuga ngo shaka kumera nka Delisa shaka kuvuga nka Delisa ni bon ariko ngo shaka ngo mbe Delisa ntubizi deje biri muri we byose biragoye mugabo convie umuntu twese tubayeho singira ndakubesha nta muntu numwe adafise umuntu amwinspire kandi twese turafise ukuntu dushaka gukora ikintu uyikompara kuko vya vrai jewe ndagirira inzigo success. Okay.
mbonye umuntu afise success mbonye umuntu mu buzima yareshije par exemple ndamwumvirizirwa pana yanzigo yo kushavura ya jalousie oya yanzigo yo kwekije ntashobora gukora kigi nanje kijya no gikora no shika haje no nkajya mahera no nkajya muduga no nkijyanzo niyo nzigo yanje je komsa bica bimpa ingufu yo gukora kwanda ubukene urababaza ndagukene cyane gose urababaza cyane gose ndashaka kumenya Greta ahantu ari dufate nko mwirigara ari umuntu ameze gute Greta hano abagenzi banje ntibagire commentaire ko ndashobora kubangira mbese kuri iki kibazo icambere na mbere nahora ndi umuntu w'amategeko banyita directrice ariko ubu ngo byarahetse apparemment nambwira ngo byarahetse kuva vyaye donc namaze 2 ans ntari mategeko ngira no simara kubagana uyose umwana kubagana n'icyo usanga byarahetse naciye mba umumama naciye nza ndumviriza abantu naciye nza ndahijambo abantu twicaranye sino je ndi impatiente mu buzima ndi impatiente ndi umuntu udakoze ikintu ndakubwiye tusohoke delise nkabona nturi kurasohoka je nsohoka nkaca ngenda nkakora ico kintu twari gukora nkaca ngaruka donc aho iyo umuntu ayifata nabi uca yibaza urita imbere urigira ikino ndi impatiente ku buryo niyumvira ikintu ushaka ko tugikora ubwo nyene rero naho haca haza akantu ko kuvuga ni mategeko abashaka ibintu bigenda uko ashaka bigenda uko ushaka ariko ntawe mbabaza sindagutuka nguri kinebwe ngo niwaje gukora iki kintu ndagikora mu rwa neza nkaca ngaruka hama ndatera inkuru gose ndikirofa kandi nta mugenzi wanje ngo ujya twariganye ngo ujya turakorana ngo ku buryo ndabagabura ndabashira hamwe bose n'abagenzi bawe abagenzi bawe bo kuri bategeza kuba abagenzi nabone niko meze ntandukanye kenshi murabona iyo abagenzi bahuje baca bakundana cyane kukurusha je nta kibazo ntaco bitwaye ndafise benshi cyane wahuje mugabo baci bakunda bandusha baguma bafite programme bonyene je ntara kimwe birangora kuko simba shaka sindi wa muntu ngo nicaranye na naka donc que tu dois pas venir oya ingo gusanga barabaye bagenzi ndashaka kumenya nk'ubu dufate umuntu afise boyfriend hama boyfriend ukamubwira ati afise nk'umugenzi udakunda Jean ukamubwira tujya mugenzi wawe sindamukunda byo bavyiza umuhevye uri kugira ibintu by'abana cyane wowe ukuvyumva hariyo raison yumvikana ndamubwira nyene mugenzi wamutwara mu bintu okay cyacu kintu kiragoye kuko turetse na boyfriend n'abavyeyi arabavyeyi hariyo abagenzi batubwira ngo ujya sindose kumubona ngaha abavyeyi ntibaba bazi abana bafi umuvyeyi yarabona umuvyeyi yariyumvamwo umuvyeyi yumvamwo yaba arabona umugenzi mwiza n'ude ego kenshi barihenda ugasanga ati umwe wahora ukunda ahubwo rero niwe zangeso zibi azifise ugasanga banka uwo wewe mumeze neza ugasanga bakunda wahunda ahubwo ngeso zibi niwe yazizanye so na boyfriend nibaza yuko d'abord nimba nasanze barabagenzi biragoye kumumuhebesha biragoye kumuhebesha kuko simba nzi ico amumariye ni nkuko nanje utoza kumbwira ngo abagenzi utabahevye ngo bikini kuko nije ndamuzi deja jewe imbere ko nkorera ikintu umuntu ndabanza ndiyumvira kinkoreye je ndankumura aza kumbwira ngo ntuzosogendana desi afise ingeso zibi d'abord izo ngeso zibi ntaco zimbwiye je ntizinina ntabwo ndazijamo kubera zikora ntimuzi camarira nkuko wavuze ko influence abagenzi bari influence na cyane yugenda n'umugenzi atari mwiza nawe rego nivyo biragoye ko umugenzi kugira ngo tujana aha bikanka iyo muri close cyane ariko nyene byose turabisabamwo ubwenge bisigura ko umujana nabo babita ngo bayimpene baguma bakurikira muri byose biragoye ego kandi hakaba ariho nabandi baheba abagenzi ku neza yabo ko ravuga ati aba bantu banjana mu bintu bitari ivyo donc banumva umenga umuntu uwo musaba kwanza gutahura kuko je ngiye kumumubuza boyfriend wangiye kumumubuza atavyiyumvamo je suis sûr ko babonana en cachette je suis sûr ko babonana je ntabizi yo nahindura izina mu telefone uraziwe ni byiza ko yobanza kuvyumvamo nkamwereka raison yumvikana none urabona ko ibintu bikora yo muri kumwe n'uyu nurabona ko utamwijoro kubera uyu n'uyu nurabona ko borego nurabona ko bihigwa par exemple kubera uyu nturabona ko dakora donc amwereka ama raison yose ashoboka uwenye nakabanza kamwiyumvamo akamuheba aussi anamuheba basi kubera jewe
amuheba avuga ati basi ndamuhevye kubera mbona umugirlfriend wanje bimushavuza abanza vyumve musi no gukora ikintu force umuntu ni bibi ife ko umuntu abanza kuvyumvamo. Okay. Reka nubanditse ngo Greta n'abahungu ba Madrid social media sha ngo basinye umva ngo finalement yikundira abahungu ba Madrid niko bizi nta kintu na kimwe just ngo ndi dread ngo nda apparence mugabo ntibisobanutse nta magu abahungu rero twavuga ngo ndakunda umuntu koga afise ibisusu ndakunda umukobwa yonze ndakunda umukobwa y'inzobe n'abakobwa ni hari kuntu tumeze tuvuga turakunda iki ariko si kometse urafite ikibazo cyane ariko ntacu sikomeze nta vya Madrid double mana yanje uwavyanditse yubahwe ariko nivyo sivyo na gato ya foto bafatanije naco ego ivyo ya foto bafatanije nkara batazizi bagira bazirondera Darisa sivyo nta parents nkunda ni nkuko nejo ni nkuko nobabwira wa vrai nko kumiko ni gipara okay simutubwire tubwire kuri magic ndazi ko atawo bana isecho urabizi okay tsakumenya hari nk'abantu benshi usanga baragize barahuye n'ibikomere byinshi mu buzima dufate ivy'urukundo rivyo bihari ubu ugasanga nk'umugenzi wiwe agiye kugira mariage canke aronse ubu boyfriend mana ninje mu bintu bya boyfriend cyane afise agiye kugira mariage canke iki ugasanga ari muri Jean karamubwira ntawe ugiye nyuma y'imisi ibiri uzobugarutse ngaha muri basi muri imihanda wowe tubwire iki ni bibi baravuga yuko kandi byite relation wavuze mariage narugo gubaka urundi kandi wowe nimba wararonse ukumerera nabi si kuvuga ko nujya afise umumerera nabi so d'abord jewe ndaryohererwa abagenzi banje na mariage zabo ndazikora neza cyane kuko tellement ndazi ko biryoshe ndazi ko urukundo ruryoshe ndazi ko mariage iryoshe rero en général ntibishe na gato nitwe tuyibisha by the way mpora nkunda kubivuga nitwe dukomplike ubuzima nitwege tuyibisha mu bisanzwe Imana yaremye mariage yaremye kugira ibijuru uvuga ngo ijuru rito nitwe tubibisha carrément nitwe twica iryo juru hakaba hariho n'abandi bakubwira ati jewe nimba ari ibihe vya mbere mbayeho neza ni mariage ndimo akasanga karabaza uri umuseribateri wayeho gute vya vrai nuragira mariage uratse n'iryoshe hakaba rero n'uwundi akuvuga ati je regrette so nibaza ko atarugwa guba ku rundi jewe rero de ma part ndaryohererwa abantu bagira mariage ko mariage iraryoshe kandi urukundo rurabaho for real Guteka ndagushimira. Merci beaucoup. Sezera kunzi wa Magic TV. Murakoze cyane abakunzi ba Magic TV baravye kino kiganiro. Kandi ndashimira cyane ko mwantumiye. Yego. Nundi munsi. Abakunzi ba Magic TV kandi ndabashimire mwandanye mugira share. Bizu. Ndafise abantu mvuga ati mana ndashaka kugira amahera nkayujya mu nkande. Uravyuba. Betarera amahera asha.